Hello wapenzi watazamaji wa Samy-well TV, tunawakaribisha sana. Leo ni siku special. Kitu cha kwanza tunawasalimia mahali pote mupo, tunawasalimia sana tena, mnajua kwamba tunawapenda sana. Wapenzi watazamaji wa Samy-well TV, leo nimeshawaambia kwamba ni sikukuu. Yani tunatampokea mchezaji mkubwa sana wa sinema ni jina lake ni Roy. Ndiye atapata birthday yake leo. Njoo tunapata ni sherehe kubwa sana, Lero bakunzi wa Samy-well TV, turabasavye cyane ubwa mbere bwobwo naho tugomba dusangire ikiyago, tugomba dusangire umunsi mukuru, umunsi umeze neza cyane wo kwakira umukinyi wacu akomeye cyane wa mareresi akina muri Samy-well movies. Mubanze d'abord muyapuye kuri cloche de notification, mugire s'abonner ni Samy-well TV, muzo mudufashije cyane. Ama ibisigaye ndazi uko muraje kuryoherwa cyane kuko ni ibintu bitoroshe musanze mutamenyereye ngaha. Rero bakozi wa Samy-well TV, nibaze yuko twogenda behind camera, ni cameraman mkali sana, ni Chris KGS. Tunaenda KGS, twagi. Voilà mes chers amis, comme je vous le disais, je vous disais que c'est la journée spéciale, la soirée comme vous le voyez. Maintenant on va accueillir notre actrice spéciale de cinéma. Elle joue dans un team de Samy-well movies. Voilà, elle est en train de pleurer. Voilà, waouh, c'est très magnifique, Wow, surprise, c'est la surprise. Wow, pas encore mumusuke kwa yadi. Wow, mumupigie makofi sana. Ni birthday kwake, yani tuna celebrate birthday kwake. Wow, mumuongeze. Bana, amjamaliza. Yani mumumwagie kama bidoo yote, Mchezaji kali sana wa sinema. Asikimbie. Wamumwagie maji yako hapo. Wow, walete bido. Huyu. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Mpaka baridi muwe. Unashangaa sana. Maji yanaisha. Maji bado. Mpaka sikii baridi. Nadhani mambo tayari, mambo mmeshamaliza. Yani mmeshamaliza. Nadhani mmeshamaliza kumwagia maji. Mambo tayari mmeshamaliza. Bana, msikilie huruma bana. Msikilie huruma, anakimbia mcheza sinema mkali sana. Ndio ule anakimbia. Mumulete hapa. Mcheza sinema anakimbia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lord. Happy birthday to you. Wow! Samy-well movie inakupongeza sana. Hebu sasa mimi nadhani kama mnaweza mkamescort.
in the place. Dada Roy ameshafika uwanjani yani abagenzi bari ozarantu sinzi abure kamanze ndamwegere neza kwanza yani tunataka tufanye dawa yani tutengeneze dawa ndio kisi wanasema yani Dada Roy mcheza sinema stare kwa maneno machache. Dada Roy vipi? Safi. Meze neza? Meze neza. Umva gute? Ndishimye meze neza. Yego, meze neza. Dada Roy ninde kwanza bariko baradukurikirana ngaha muri no mwanya turabona yuko uri mu kibanza gisharije cyane kimeze neza. Dada Roy ninde? Okay. Roy ni Roy nyene. Roy ni Roy. Roy ni Roy nyene akina amafilme. Roy n'umwana mwiza. Roy n'umwana mwiza. Ariko uravuze ngo ni Roy dushirire ko akazina ka bakitabona akazina kubukiriso. Rahayi Roy. Hapo na Mariza. Ni Rahayi Roy. Yani tuseme Murundi au nani? Sijui, ni Rahayi Roy tu. Ni Rahayi Roy tu. Nta ngo ndikumana ngo ndabazane. Oya ni Rahayi Roy gusa. Rahayi Roy mcheza sinema? Yeah. Rahayi Roy ni mcheza sinema asanzwe akina muri timu iya. Okay, ndi muri team ya Samy-well TV. Yeah. Yes. Ego. Samy-well movies nimba ni he? Samy-well movies. Yeah. Yes. Rero Rahayi Roy nkuko tubibona ibintu biri ngaha turana ko ari ibintu bishajije cyane ibintu byiza bibereye ijisho habaye iki? Sinzi turana ni wow ni ndabona handitse happy birthday yani umuonyeshe cameraman kule happy birthday. Sawa Rahayi Roy ndabona ni uko ne mu Kirundi gitomoye ni umunsi mukuru w'amavuko nimba atari banga kwije imyaka ingahe? Okay, imyaka okay, imyaka bambujije kwivuga. Ndakujije. Uyu? Tumenyera muca mukoresha imvuga ya Twitter bikaba birangiriye aho nyine. Twitter. Ibisigaye umuntu arimenya. Okay, no ivuga no bambeshe kubera ko umuntu ntayo nibuka. Nabibuka. Ntayo nzi n'ukuri. Nka babandi ngo je nibuka ko navutse ngo mushi y'urugo hari heza ibiharage. Oya, jenge yaraheze ibijumbu sinzi. Ntayo nzi from no ndakubesha. So kumbure mu mwanya mutoyi tugiye célébrer ntuzeye umunsi w'amavuko wa Rahayi Roy asanzwe anakina amareresi cyane ananazwi cyane mu mareresi menshi yagiye aca muri team ya Samy-well movies nimba ntihenze. Ego. Hanyuma kumbure mu mwanya mutoyi ngira ngo tugiye kugira ngo duave dusangira agakeke siko none Rahayi Roy? Yeah. Yes. Rahayi Roy ndabona yuko niwatamvye wirorera mu kibanza citeka wateguriwe ndabona ko hariho abaguhagatiye kumbure turashira guhera mu bubamfu bwawe cyane mu buryo bwawe reka duhere mu bubamfu bwawe kumbure uri mu bubamfu bwawe ni ntawenzi mu bubamfu ni hehe nahana buryo mu bubamfu bwawe nabwutse ntabwo nzi buryo bubamfu bwawe nabwutse ntabwo nzi no kuko Imana tawuri Kirundi canke icyongereza Badeni bazakaringa ngira ninga ni batswani ngaho ninde rero uyu nyari ngahanye ni mukuru wanje yitwa Grace. Ego ni mukuru wanje turavukana papa mama ya unawe ni mutonya wanje ni mutoya wanje ya yitwa Israel. Ego nanyo turavukana papa mama kandi amukunda cyane. Aramukunda cyane. Sawa. Abo ntibanyenteresa cyane gose kuko je nagenda kubaze yuko nta mutipe. No?
kubera nyene tawe nawe yeah habaye iki nta mwanya ntamanya gute umuntu w'umustar akina amasinema biragoye gutahura ingene ashobora kuba atamutipa afise okay mugira umukinya amasinema ntibisigura ati tegeko ni kugira umutipe no uri exceptionnel wewe uri hari cyane Nishaka kubaza yuko abantu bashaka kuba bavuga bati kumbure ari muri babandi bafise benshi vyakunaniye gucabwa no nta benshi ngira nta nabakengira sinzi nta Wone uba wanse ko bava bateranira ingumi nga wapi ntabo vraiment uri sûr oui yes Rahayiro nkuko mweje kubibona rero ni umukinyi w'amareresi yatumiye abagenzi biwe mu mwanya kugira ngo bave basangira agakeke ko kwigina umunsi mukuru w'amavuko yiwe umwaka w'amavuko yiwe nibaze yuko mu mwanya bakunzi wa Samy-well TV turacari kumwe muri ino sherehe kumbure mu mwanya turaja gusubira gusangira ikiyago nibaze yuko mwoguma hafi kuko ikirori nyezina nibaze yuko kitarinjira neza siko none yego vraiment nibaze ko nihenze yani ni shosho show tusubirie kwa hamu yani sana yes wakunzi wa Samy-well TV reka kumbure mu mwanya aratwemereye yuko tujya kunezerwana nawe cameraman ugume uri ready yes wakunzi wa Samy-well TV ngo twabibabariye murabona yuko ikeke amaze gushika ikeke iri ku meza kumbure mu mwanya turi enjoyinga on va partager ensemble un gâteau hanyuma ibisigaye sinzingira ni Roy adutangurira Uprise music baby Flag, I got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza washa mishumaa weka keki juu ya meza oh ila usinicheke nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia ana kapicha kako nitaka post Boso kupenda itawakosta leo siku yako nishajikoki Dugo rafiki zangu Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux Sinyagi pombe leo ntalewa zawadi kidogo nimebarikiwa akimona Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
wako walishe nawe